Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ariko vugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari amakuru adushikira yemeza ko Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi ubu akaba apfunzwe azira ko yananiwe kumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe, akamwagiriza ko yashatse kumutera kudeta ndetse akamwagiriza ko ariwe watumaga igitoro kitaboneka mu gihugu, ariko mu by'ukuri bikaza kuboneka nyuma ko Generali Arengiyome Bunyoni atariwe wazingamitse ubutunzi bw'igihugu, ahubwo ko nyabona Perezida Evariste Ndayishimiye yamwigije kure kugira ngo atazagumya kubona amabi atagira izina ari gukorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi mu Barundi uyu munsi bakaba basaba ko Generali Arengiyome Bunyoni apfungurwa, kuko ibintu uko byari bimeze atarapfungwa ubu byarushijeho kuba bibi. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko Ndayishimiye ubu asigaye yikorera icyo ashaka, kuko azi neza ko ntawe umuhagaze hejuru. Ibi byose bikaba byarateye icyuka kibi muri CNDD FDD, kugeza naho hari abategetsi bakomeye cyane barimwo abajenerali biyumvira gukora ibishoboka byose kugira ngo batorokeshe Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Amakuru dufise nuko umwanya n'umwanya Generali Arengiyome Bunyoni ashobora gusohorwa igihugu byitwa ko agiye kwivuza, ariko mu by'ukuri ahungishijwe kugira ngo ategure neza ndetse afatanye n'abandi bagabo bijunja n'ijambo bari hanze y'igihugu mu ntumbero yo kutabara Uburundi. Benshi bemeza ko bugeze ahatemba kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka niko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Aho gukora ku muzimya mu buriro woheba akamara mu muziro. Muri rino yinga ryahariwe kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihugu c'u Rwanda, kumbonesha kure yacu turifatanije n'abo babanyi beza muri uko kwiraba inkovu bakibuka icabakomerekeje mu kwiha ihangiro ryo kwirinda icoza gituma ako kabi kabishe gasubira gutembera igihugu cabo. Byongeye bibere icigwa ayandi mahanga, yaba aya hafi canke aya kure, mu gukinga kugira inabi nk'iyo abo itarashikira ntize ibatumbere. Kwibuka ntabwo ari ukubika inzika, ahubwo ni ukwama wiyubaka ko aho waguye hatasubira kukunaga, kuko wofatwa nk'umusamazi. Muri uko kwibuka nyine twibuke umunsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Ndamukiza 2014, igihe bibuka iryonyabwoko ku nshuro ya 20. Mu bari baserukiye Uburundi harimwo na Generali Adolphe Nshimirimana. Kubama bakurikira amakuru yacu turamaze kubasasangiza inkuru zivuga uko umugambwe FPR Inkotanyi wafashe mu mugongo urugamba rwa CNDD FDD. Kuba Adolphe Nshimirimana yari mu Rwanda nta gitangaza carimwo, kuko nabo Uburundi bugize imanza baraza. Mu mwaka wa 2015 Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda yarahuriye na Nkurunziza mu ntara ya Ngozi, amuzaniye ubutumwa bw'amakungu bwamusaba kutitoza ikiringo ca gatatu.
ibyo babitumye Kagame kuko babona yari yegeranye cyane na Nkurunziza. Kumuha ubwo butumwa gusa yabaye intandaro y'urwango rudasanzwe Nkurunziza yanse u Rwanda n'abategetsi barwo. Ibyo ntawe utarabibonye. Kubwo iyo nzigo y'akazikira, Nkurunziza yarashatse guhasha u Rwanda mu gukorana n'umuhari FDLR. Mu masezerano baginaniye, FDLR yemeye guha Nkurunziza amafaranga yose yokenera ajanye no kugumiza ubutunzi bw'igihugu ku murongo, inyuma y'uko amakungu yari yafatiye ibihano leta yiwe, nawe agaca aha inzira uwo muhari aha mu Burundi kugira utere u Rwanda. Byubuse ko FDLR ifise amafaranga menshi kubera amabuye y'agaciro yimba muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo. Muri uwo mugambi Nkurunziza yagize Adolphe Nshimiyimana ukuriye ibikorwa byose, ibindi bihangange bikaba abafasha mu guha ibyankenerwa abarungiswe n'uwo muhari mu Burundi. Bamwe muri ibyo bihangange baribiriye ibanga Hussein Rajab atagize igikorwa u Burundi n'u Rwanda bishobora gutana mu mitwe bivuye kuri uwo mugambi. Amakuru avuga ko Rajab yaciye agena batatu muri ibyo bihangange kugira baje guhanura Adolphe Nshimiyimana ave muri uwo mugambi, babanje kumwibutsa amasezerano ari hagati ya FPR Inkotanyi na CNDD-FDD co kimwe na CCM wa Tanzania, NRM w'Ubuganda, ZANU-PF wa Zimbabwe, NC wa Afrika y'Epfo n'iyindi myinshi yo muri Afrika, Aziya na Amerika y'Epfo. Ayo masezerano nayo akaba yubakiye ku gushigikirana no kubaka umuvukano uzira gushimirana. Ubwo butumwa bwa Hussein Rajab bwarungikanywe ibyo bihangange kugira bazobe ibyabona ku ngingo ikomeye ategekanywa gufatwa. Nk'uko aya makuru abivuga, Rajab yari yiteze ko Adolphe Nshimiyimana atazokwemerera izo mpanuro kuko yari yamaze kumenyesha Rajab ko atagisubira kwakira impanuro ziwe, kuko kuva afashije mu gusohora Rajab mu ibohero yamubwiye ko ahejeje kumuriha umwenda wo kuba nawe yaramwakiriye mu muhari FDD. Umuzingi wugaye w'ibihangange Psycho de General bamaze kubona ko ibya Karabasi canke muremure niko bita Adolphe byamaze kurenga ihaniro, babwiye Romewe ko yofata ingingo ya nyuma. Niho Rajab yababwira ko hako Uburundi butakaza umubano mwiza n'u Rwanda bopfuma baheba uwutakigendera ibanga ry'indagoheka. Ngibyo imvo yatumye hafatwa ingingo yo gucisha agasaraba gatukura ku izina rya Nshimiyimana, umugambwe n'igihugu bikaguma bitekanye. Mukibuka ko igihugu cy'u Rwanda arico gihaye indaro benshi mu begereye Rajab bahoze muri CNDD-FDD. Amakuru dufise avuga ko igituma atafashwe ngo apfundwe nk'uko byakozwe kuri Generali Arengiyome Bunyoni ari uko Nkurunziza yari agihema, nawe akaba atari kwemera ko Nshimiyimana aguma mu ibohero. Bivugwa ko byari guca bisaba ko we na Nkurunziza bagira rimwe kandi ikiringo ciwe kitari bwagere. Ikindi naco ngo Karabasi yari afise abakunzi benshi mu mugambwe no mu nzego z'umutekano, byari kugorana kubasigurira imvo itumye ahanwa. Umutegetsi wo hejuru yaduhaye aya makuru avuga ko Bunyoni yaciriwe inkoni ngufi bivanye n'icaha yakoze. Avuga ko Bunyoni igihe cyose yasabwa na systeme gushigikira igikorwa runaka yasaba ko apfumbatishwa amasandugu y'amafaranga, gutyo agaca araba hejuru. Uko kugurwa kuri buri gikorwa byatumye Bunyoni afatwa nk'umucengero muri systeme, kuko yaboneka nk'uwushashaye akaja mu nda iwe kurusha inyungu rusange. Ariko ibiharuro bya Bunyoni byari ibindi. We yashaka kwikomeza mu butunzi kugira niyashaka ikibanza cyo mu bushorishori bizomworohere kunugaragaro, kuko azoba ayoboje abandi ubutunzi burenze. Irindi kosha Bunyoni yakoze, yaguma yigamba ko atawundi yasubirira Rajab mu byubahiro n'ubuhangange nka Mutama keretse we gusa, kuko yavuga ko ari we Mutama wa kabiri ko na Nkurunziza ategera. Uko kwigereranya na Rajab byatumye Bunyoni amena amaraso menshi kugira agere ku rugero rwo gutinywa nk'uko Rajab atinyitse muri systeme yose, aho avuga rikijana. Uwo mutegetsi abandanya avuga ko kamere ya Rajab iyo yaguhinyuye
ko uri ikinyota w'ubutegetsi adashobora kubukumotereza kuko yarakuye icigwa gikomeye mu byo Nkurunziza yakoze. Ngo nico gituma ingingo yo kugena Evariste Ndayishimiye ko ariwe azosubirira Nkurunziza muri systeme yatangaje benshi, ariko Rajab yayifashe amaze igihe kinini amwigako. Yari yaramushize ko abamaneko bamurabira ko kwiganga ubutegetsi afise. Iyo ngingo yarababaje cane Bunyoni kuko yabona ko ariwe akwiye kwicara muri kirya kibanza bivanye n'ukuntu yerekana ko atinyitse, ariwe atunze, ariwe asa neza, yambara akaberwa. Ico Bunyoni yibagiye nuko ayo mafaranga yose yari atunze arico kiguzi ciwe, bivuze ko atacu yari acishuza systeme. Ariko Rajab ntiyashatse ko Bunyoni abiviramwo aho. Yaramwemereye ko yoba umushiranganje wa mbere, ariko Bunyoni ntiyabishima kuko atashaka uwundi amuja hejuru. Kubwiwe kurongorwa na Eneva atazi kurasa ijambo cari nk'igitutsi, ariko yibagira ingingo iyo yavuye. Amaze kubona ko muri systeme ya Rajab atacu yohambura, Bunyoni yaciye ategura umugambi wo gutembagaza Ndayishimiye mwibanga ntangere systeme itabizi. Amakuru amaze kumenyekana muri Psycho de General baricaye kumwe bicarira Karabasi. Wewe bavuga ko atakamaro ko kumuhanura kuko ubwibone bwiwe atawe yari kumvira. Ubona ko no mu nama yakunda kubatyoza ko badasesuka nk'abafise amafaranga ngo baracasa nk'abanyeshamba. Uwo mutegetsi avuga ko Rajab yari asanzwe abizi ko muri systeme yiwe bose atanumwe akunda Bunyoni kubera ingeso ziwe mbi z'ubwibone, gucafuza abandi, kwikunda n'ishari ryinshi. Kumugarika kuri bo kwari ukwikura akaziri kw'izosi. Avuga ko Rajab basabye kubahangira gukoresha ingufu, aca atuma umwe mu bagenerali yubahitse muri CNDD-FDD amuha igikorwa co guhungisha Bunyoni akamusohora igihugu. Hariho abari bateguwe kumwakira mu gihugu c'u Rwanda nka kurya kwa Niyombare kugira amwigizeyo ntibamumutsinde imbere. Mu ntango Bunyoni yaremeye guhunga, ariko mu nyuma arisubirako. Abwira wa mujenerali ko yifuza ko Rajab yobanza kubahuza n'abandi bakagiranira ibiganiro bakumvikana ingene bagabura ibibanza, kandi ko yiteguye gusubira mu mahabanga bari bamuhaye ubwa mbere, kuko ahunze igihugu azoca yibagirana nk'aho atacu yamariye igihugu. Uwo mutegetsi yavuze ko Bunyoni yakozwe ko no gukunda gusa yangana n'ukwamamara. Yabona ko ari mu buhungiro atazokwidegembya nka kurya yakunda kubikora yiryohera n'umukenyezi wiwe. Yibagira ko impuhwe za Rajab zirirwa ntizirare. Avuga ko wa mujenerali amaze gutanga raporo haciye hafatwa ingingo ko akuweko amaboko. Hari uwibiye ibanga Bunyoni ko bamuhebye, nawe acumva ko akuweko amaboko yaciye amenya ko urwiwe rugeze. Niko kunyeguruka akaja aho abantu bose babona nko kwishikana. Ngo n'ubundi Rajab yaragize impuhwe, nico gituma harungiswe Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka na Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Abari bo baja kumufata. Ati igihe Nkurunziza yaba yateguye kugirira nabi bamwe mu begereye Rajab hakunda kurungikwa Nkoroka canke Kazungu. Kubwa Nkurunziza yaba yizeye ko arungitse abizigirwa biwe, ariko bo bantu nyine nibo barokoye ubuzima bw'abantu benshi mu begereye Rajab canke abandi batavugurumwe n'ubutegetsi. Nubwo hariho abo bitashoboka ko babarokora bivanye nuko haba hariho abandi Nkurunziza yatumye guhinyuza ko bashikije igikorwa. Ati ifungwa rya Bunyoni ni igihano yahawe cuko yahemukiye systeme mu gucisha ahiwe kubwo inyungu ziwe. Avuga ko atamanza ziriho atanizizigera zibaho, bene gufata ingingo aho bazobibonera ko bikenewe itegeko rizotangwa arekurwe. Ariko n'ubundi ngo bizoca mu kumukura mu gihugu nk'ugiye kuvurirwa hanze hanyuma agumeyo. Avuga ko ico Bunyoni yanse ari uko abo Rajab yarungitse hanze bose
yabategetse kunuma kugeza aho baba batakibukwa uko bigeze kubaho. Bunyoni yavuze ko atashobora kuba mu gacerere nka kurya kwa Niyombare, ngo Rajabu yamusabye gucurika kunyika kubera Buyoya yashaka kumukoresha. Gushika uyu munsi kwa Niyombare ntagahacira imyaka 10 iraheze. Uwo mutegetsi akavuga ko yizera ko uyu munsi Bunyoni bamuhitishijemwo hagati y'agacerereye yidegembya no kuguma avugwa mu binyamakuru ariko apfunzwe yohitamwo neza. Ati nico gituma ibivugwa na Ndayishimiye ku gihugu c'u Rwanda atawe byoca ivutu kuko n'amajambo azwi igituma avugwa, kuko muri systeme hakugoka ku muzimyamuriro boheba akamaramuziro. Uwo mutegetsi avuga ko uwo munsi arabye Hussein Rajabu urabona ko atinyetse kurusha uko yari kera, yisunze ingene akuraba n'ingene akuyagisha. Ati mugabo birumvikana kuko umuntu yabaye mu ibohero imyaka irenga 7 akaba ari we munyepolitike wenyine yapfunzwe igihe kirekire mu Burundi, ukongera ko imyaka 10 amaze agwana urugamba rw'ibanga na bamwe mu banyamahanga bafise bubasha budaboneka ku Burundi, ushaka ko Burundi bubiganzura ni ngombwa abe atakinya akigira co gufata ingingo zidasanzwe zimwe zisiga ubwenge bw'umuntu asanzwe. Yarangije avuga ati indongozi imeze uko niyo Uburundi n'abarundi dukeneye uyu munsi kugira igitsure ciwe gitume abarundi bamenyera kugendera amategeko, ubu yarenze ko agahanwa atakinya. Ibi nibyo bigaragaza ko ibintu byabigiye kujya ku wundi murindi ukomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, ndetse amakuru menshi nyine akaba yemeza ko nta gihe kinini Hussein Rajabu agiye kumara atagarutse mu Burundi, ndetse akaba azabisikanya na Bunyoni asohowe igihugu. Ibihe byiza nibyo nabipfurije.